yavuze ko Ukraine ariyo yakorewe intambara kandi ko itagombye gushyirirwaho inzitizi. Abategetsi bo mu nzego zo hejuru mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri Ukraine kuganira ku buryo bwo kurangiza intambara. Hari kandi amakuru ataremezwa avuga ko umugambi usaba Ukraine kwigomwa byinshi birimo no gutanga ubutaka ndetse no kugabanya ingano y'igisirikare cyayo ku buryo bukomeye cyane. Mu Burundi amashyirahamwe yo kurwanya umugera w'indwara ya sida ari mu isekeza cyangwa se ibikorwa byo gushishikariza abantu gupima abashobora kuba bawugendana, ariko banapima kandi izindi ndwara zitandukanye zandurikira ziciye mu bihimba by'irondoka, kuko ngo akenshi sida yica cyangwa ikazinzikaza umuntu iyo hayihuriweho n'izindi ndwara. Ni mu gihe bivugwa ko kandi ibikorwa byo kurwanya no kwirinda kwandura iyo ndwara bishobora kuba byaragabanutse mu Burundi. Rimwe mu mashyirahamwe ari muri icyo gikorwa ni ANSS riyobowe na Jeanne Gapia. Twavuganye mu kanya gashize mbanza kumubaza icyo bashaka kugeraho. Ni twebwe twayiteguye n'uburyo nitwe twaburondeye, ariko n'isekeza ryakozwe n'amashyirahamwe menshi cyane, mbere n'ibitaro aho twe dukorera ruguru hose, n'ibitaro byo mu Kirundo, mu Rumonge n'Imakamba, aho twibaza ko twoshikira abantu benshi. Twarakoranye nabo. None ubu urugero mwasanze rumeze gute rwamaze kwandura umugera wa sida mu Burundi aho mwapimye? Turacari kuri ivyo, ntituraheza, tuzogira urugero tuzorutanga mu ndwi ukwezi guhera. Mugabo turashobora kwerekana ko nimba napimye abantu 30, nkaba muri 30, 20 bafise imyaka iri munsi ya 25, turerekana ko urwaruka rugeramiwe. Kandi ubu rero nivyo turiko turabona, abantu mubo dupima abo dusanga benshi baranduye harimwo abakiri bato. Hari impamvu yihariye mwaba mwaratahuye ituma urubyiruko ruri munsi y'iyo myaka 25 ari rwo rwibasiwe cyane? Dusa nk'uko tutacigisha, tutakivuga yuko hakiriho sida. Murazunguruka mu ndabiri igihugu cyose nta capa kivuga ko sida icica gihari. Ico n'urugero rwa mbere. Urwa kabiri nuko abantu bakiri bato bo muri iyo myaka, nibaza ko baravye imiti kuva ibonetse tukaba tuyifata, abantu benshi bari barajijutse bakaza bagafata iyo miti basa neza. Nta muntu akibona ngo umuntu afise ibiherehere, umuntu aronze. Niyo umuntu yonze cyane bagiye no kuraba kenshi ntabari umugera wa sida agwaye. Umuntu yavuga ko biterwa no kwirara rero? Ego cyane, nivyo biterwa no kwibaza ngo sida yaraheze. Abo duhora duhuriye ahantu, wamubwira uti nitwa Jeanne Gapia, uwo akumva afise imyaka 30, yakuze anyumva. Kandi yakuze anyumva, yavuze yakuze anyumva, yakuze yumva wa muntu agendana umugera wa sida. Uwo muntu aravuga ati mbega uwo muntu nakuze bavuga ko agendana umugera wa sida akaba akiriho, Imana ikaba yaranamuhaye kuba umuntu amuravye bitaboneka, ubwo iyo sida iracariho. Hanyuma rero haragera ahantu abantu bimenyera kurumva sida, umuntu araronka n'imiti atarinze wewe kuyiriha. Ariko diabete yoyo udafise amahera nta muti utangwa ku buntu. Urukiko rw'ikirenga muri Espagne rwahamije icyaha umushinjacyaha mukuru wa leta kubera kunyereza amakuru y'ibanga areba urubanza rw'umugabo w'umunyapolitiki ukomeye utavuga rumwe na leta mu iperereza ry'imisoro. Alvaro García Ortiz yahagaritswe kongera gukora imirimo ya leta mu gihe cy'imyaka 2, anacibwa amande arenga 8,000 by'amadolari. Icyemezo ni incamugongo kuri guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Pedro Sanchez
washyize mu mwanya bwana García Ortiz. Uyu mwanzuro unabaye uwa mbere uhamije umushinjacyaha mukuru icyaha muri Espagne, ukaba wanazamuye ibibazo hagati ya guverinoma idafite ubwiganze yise urubanza urwo guhiga baringa n'abatavuga rumwe nayo b'abakonservateri basabye guverinoma kwegura. Tujye muri Tanzania, aho Perezida Samia Suluhu Hassan yatangije komisiyo y'iperereza ku mvururu zabaye mu gihe cy'amatora yateje impagarara mu kwezi gushize kwa 10. Aka kanama kazayoborwa n'uwahoze akuriye urwego rw'ubucamanza Mohamed Otham Chande, uburi mu gihe cy'izabukuru, kandi azaba ari kumwe n'abandi bantu 7. Perezida Samia yavuze ko hazakorwa iperereza ku bibazo bitandukanye birimo n'impamvu zateye imyivumbagatanyo. Inkuru ya Sereka Muhaba nayo uri Nairobi. Ako kanama kazoba karongowe n'umunyamategeko Mohamed Othman Chande, ubu ari mu karuhuko k'izabukuru, kakaba kazoba kagizwe n'abantu 7. Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko ako kanama gategerezwa kwerekana icatumye haba imidurumbanyo ya mbere ikomeye muri kahise k'ico gihugu. Tume tunaitarajia ikatuangalizie. Twiteze yuko aka kanama katurabira icatumye haba ijya midurumbanyo, icabitumye n'igiki, ariko kandi ubwaruka bwarashizwe mu mabarabara basaba uburenganzira bwabo. Turashaka kumenya ubwo burenganzira basaba ubwo ari bwo bwatumye baja hamwe bihereza amabarabara kugira baburonke. Nubuhe kugira tugire ico dukoze baronke ubwo burenganzira bwabo na wapate haki yao. Uwo mukuru w'igihugu yasabye kandi ko ho kwihwezwa amajambo amwe yagiye arashikirizwa n'imigambwe itavuga rumwe na leta, aho imwe yavuga ko amatora atazoba. Tunapofanya hii kazi, hebu twende tukaangalie mu gihe turiko turagira amatohoza, turabe neza imvugo y'imigambwe itavuga rumwe na leta. Imwe yavuga ko hategerezwa gusha, ategerezwa kuva ku butegetsi, hategerezwa kubiki, amatora ntazoba. Nikiye cyatumye bakora ivyo? Turabe imigenderanire iri hagati y'iyo migambwe n'akanama kajejwe gutegura amatora. Imigenderanire yabo yari imeze gute gushika naho bavuga amajambo nk'ayo mpaka ikawapelekea waseme maneno yale. Imigambwe ikomeye itavuga rumwe na leta muri ico gihugu, Chadema na ACT Wazalendo, biyamirije ishirwaho ry'ico leta yise akanama kigenga. Iyo migambwe ikavuga ko bamwe mu bakagize nabo bari bakwiye kugirwa ko amatohoza hakuba mu bayakora. Inama nkuru y'abepiskopi ba Tanzania baheruka gutera kamo leta ngo ishireho akanama kigenga kagizwe n'amashirahamwe yigenga hamwe n'ibisata ataho vyegamiye muri politiki. Perezida Samia yahaye ako kanama ikiringo c'amezi 3 ngo kabe kahejeje ako kazi. Ifatiye ku cegeranyo cako, leta izocishiraho komite ijejwe kunywanisha abanyetanzania. Abatavuga rumwe na leta n'amashirahamwe ataho yegamiye muri politike bavuga ko abantu benshi bapfuye bari mu minwe y'abajejwe umutekano, harimo benshi bataramenyekana irengero ryabo. Leta ntirashira habona ibiharuro kanuni vy'abishwe canke bakomeretse, kandi BBC ntirashobora guhinyuza ibiharuro bivugwa.